hari abana babiri b'amahasa sivyo papa wabo abahaye amafaranga 1000 akabasaba ko bukuru yorusha ijana butoyi bukuru yotwara ngahe butoyi yotwara ngahe bukuru yotwara amahera amajana 9 hama butoya agatwara 100. Kibazo kirakunaniye nta kundi katukubaza kigira kabiri. Kibazo kigira kabiri naco Uburundi buheruka gushiraho itunganywa rishasha ry'amakomine. Ayo makomine nangahe yadondagura? Naco nshoboye ico kibazo. Kibazo ca nyuma naco ni bonus nibaza kuza gucugitora. Nibaza ko bice bigenda neza. Kibazo ca nyuma kivuga uku jewe nitwa Irambona Benita bantazira Benisho uje ariko aradufata amasanamu yitwa Alfred. Roy TV isanzwe ifise abakozi indwi, hariho abasecrétaire, hariho abatekinisiye, twese hamwe turindwi. Muri abo mbwira amazina y'abakozi babiri wowe uzi bakora muri Roy TV. Wewe yambaye wita Ntabandi abana babiri b'amahasa papa wabo abahaye amafaranga 1000 akabasaba ko bukuru aza gusumvya amafaranga 100 butoyi bukuru yotwara amafaranga ngahe butoyi yotwara amafaranga ngahe butoyi yotwara amafaranga bukuru yotwara amafaranga amajana 9 butoyi agatwara 100. Kibazo ca mbere kirakunaniye twizere ko ibindi uza kubitora. Kibazo ca kabiri naco kivuga uku Uburundi buheruka gushiraho itunganywa rishasha ry'intara. Izo ntara ni zingahe zidondagura? Izo ntara kwina tunomenya nanda kubesha. Ikibazo ca nyuma naco ni bonus ndibaza baza kugitora. Ikibazo ca nyuma kiroroshe cane. Jewe nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho. Uriko aradufata amasanamu ni Alfred. Roy TV ifise abakozi benshi, ifise abakozi indwi, harimo secrétaire, harimo aba electricien. What the harimo abakora ibintu bitandukanye ariko twese hamwe turindwi. Ushaka kumbwira amazina abiri y'abakozi bakora muri Roy TV? Y'amazina abiri gusa. Nabona shaka kumenya. Uburundi bureko gushiraho itunganywa rishasha ry'intara. Izo ntara ni zingahe zidondagura? Intara 5. Ari Buhumuza, Burunga. Atibagira. Kibazo ca nyuma naco ni bonus ndibaza baza kugitora. Je nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho. Ariko adufata amasanamu ni Alfred. Roy TV ifise abakozi benshi, ifise abakozi bashika ndwi, hariho secrétaire, hariho abatekinisiye, hari abakora ibintu bitandukanye. Muri abo bose abakozi ndwo ushaka kumbwira amazina abiri y'abakozi wowe uzi bakora muri Roy TV? Muri TV mana bonziva. Hello bakuzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza bari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze. Kuri micro mukube na Benisho, kuri kamera ni Alfred. Turi muri StreetQuiz, abantu mukunda gutwenga, abantu mukunda inkuru, nimuje kure mugume hafi tujye show. Itande nitwa Ntaconagize Evrine. Ntaconagize Evrine uri umunyeshure wiga muri university? Yego. Umunyeshure amahangana n'ibibazo nibaza ko nivyo no musi uza kubitora? Ndabishoboye ndabitora. Kuko imisi yose ikibazo cama kigoye nta kibazo coroha. Ikibazo ca mbere rero kivuga uku abana babiri b'amahasa se wabo abahaye amafaranga 1000 sivyo akabasaba ko bukuru yorusha amafaranga 100 butoyi bukuru yotwara ngahe butoyi yotwara ngahe? Subiramo cyo kibazo numve. Hari abana babiri b'amahasa sivyo
papa wabo abahaye amafaranga 1000 akabasaba ko bukuru yorusha ijana butoyi bukuru yotwara ngahe butoyi yotwara ngahe bukuru yotwara amahera amajana 9 hama butoya agatwara 100. Kibazo kirakunaniye nta kundi katukubaza kigira kabiri. Kibazo kigira kabiri naco Uburundi buheruka gushiraho itunganywa rishasha ry'amakomine. Ayo makomine nangahe yadondagura? Naco nshoboye ico kibazo. Kibazo ca nyuma naco ni bonus nibaza kuza gucugitora. Nibaza ko bica bigenda neza. Kibazo ca nyuma kivuga uku jewe nitwa Irambona Benita bantazira Benisho uje reka dufata amasanamu yitwa Alfred Roy TV sandu ufise abakozi ndwi hariho abasecrétaire hariho abatekinisiye twese hamwe turindwi muri abo mbwira amazina y'abakozi babiri wo buzi bakora muri Roy TV. Wewe yambaye wita ntabandi ibibazo byose biramunaniye nta kuti wihangane. Zina yo kwitande Danik. Danik amazina yose Iranzi Don Danik. Iranzi Don Danik. Nibaze ko biteguye mu tubazo nza kukubaza. Ntangora. Ikibazo ca mbere kivuga uku abana babiri b'amahasa papa wabo abahaye amafaranga 1000 akabasaba ko bukuru yorusha amafaranga 100 butoyi bukuru yotwara ngahe butoyi yotwara ngahe? Subiramo neza. Abana babiri b'amahasa papa wabo abahaye amafaranga 1000 akabasaba ko bukuru yorusha amafaranga 100 bukuru yotwara ngahe bukuru yorusha amafaranga 100 butoyi bukuru yotwara ngahe butoyi yotwara ngahe? Bukuru yotwara 600 mutana wagatwa 4. Ikibazo kirakunaniye twizere ko ca kabiri uza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku Uburundi buheruka gushiraho itunganywa rishasha ry'intara. Izo ntara ni zingahe zidondagure? Intara 5. Zidondagure. Hariho Butanyerera, Burunga, Buhumuza na Bujumbura na Gitega. Ikibazo ca kabiri rero uragitoye twibaze ko nicanye umuza kugitora. Ikibazo ca nyuma ni bonus uraza kugitora kiroroshe. Ikibazo ca nyuma kivuga uku jewe nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho uje reka dufata amasanamu yitwa Alfred muri Roy TV turabakozi benshi turabakozi bashikandwi hariho secrétaire hariho abajeje vy'ivyuma abapostinga twese hamwe turabakozi ndwi. Tugira amazina abiri y'abakozi bakora muri Roy TV. Shaka subiramo. Ikibazo ca kabiri kivuga uku je nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho uje reka dufata amasanamu bamwita Alfred muri Roy TV turabakozi benshi tugizwe n'abakozi ndwi harimo abasecrétaire hariho abatekinisiye hariho umwe wese arafise ico akora ariko kuri twese urindwi woshaka kumbwira amazina abiri gusa y'abakozi bakora muri Roy TV. Hariho Irambona Benisa na Alfred. Ni ca kabiri aragitowe ni ca nyuma aragitora n'ikibazo kimwe. Kwitande nitwa Sabiyaremye Musa. Sabiyaremye Musa uriteguye mu tubazo za kukubaza? Nta ngorane nimwe. Ikibazo ca mbere kivuga uku abana b'amahasa papa wabo bahaye amafaranga 1000 akababwira ko bukuru yorusha amafaranga 100 butoyi bukuru yotwara amafaranga ngahe butoyi yotwara amafaranga ngahe? Uyo musumvye ijana ukuvuga butoyi yojana 6 hama butoyi nawe yojana 4. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twizere ko ibindi bisigaza kubitora. Ikibazo ca kabiri kivuga uku Uburundi buheruka gushiraho itunganywa rishasha ry'intara. Izo ntara ni zingahe zidondagura? Intara ni 5. Hariho Buhumuza na Butanyerera na Nyaburunga
na Gitega na Bujumbura. Ikibazo ca kabiri uragitoye twizere ko nicanye muza kugitora. Ikibazo ca nyuma naco kivuga uku: jewe nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho. Ukaba dufata amasanamu yitwa Alfred. Roy TV igizwe n'abakozi benshi, n'abakozi indwi, hariho aba secrétaire, hariho aba electricien. Hariho umwe wese afise ico akora. Mu bakozi ba Roy TV woshaka kumbwira amazina y'abakozi babiri? Science. Ikibazo naco nyene kirakunaniye nta kundi wihangane. Nawe kwitande? Dusabimana Eveline. Dusabimana Eveline, uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Uriteguye? Ikibazo ca mbere kivuga uku: abana babiri b'amahasa, papa wabo abahaye amafaranga 1000 akabasaba ko bukuru aza gusumvya amafaranga 100 butoyi. Bukuru yotwara amafaranga ngahe, butoyi yotwara amafaranga ngahe? Butoyi yotwara amafaranga, bukuru yotwara amafaranga 900, butoyi agatwara 100. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twizere ko ibindi uza kubitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku: Uburundi uheruka gushiraho itunganya rishasha ry'intara. Izo ntara ni zingahe? Zidondagura. Izo ntara kwina tunomenya ni ndakubesha. Ikibazo ca nyuma naco ni bonus ndibaza baza kugitora. Ikibazo ca nyuma kiroroshe cane. Jewe nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho. Uriko dufata amasanamu ni Alfred. Roy TV ifise abakozi benshi, ifise abakozi indwi, harimo secrétaire, harimo aba electricien. Harimo abakora ibintu bitandukanye ariko twese hamwe turindwi. Ushaka kumbwira amazina abiri y'abakozi bakora muri Roy TV? Amazina abiri gusa. Nabona shaka kumenya. N'ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangane. Sawa. Amazina yawe kwitande? Akimana Jambrez. Akimana Jambrez, uriteguye mu tubazo uza kukubaza? Ego. Ikibazo ca mbere kivuga uku: abana babiri b'amahasa, papa wabo abahaye amafaranga 1000 akabasaba ko bukuru yosumvye amafaranga 100 butoyi. Bukuru yotwara amafaranga ngahe, butoyi yotwara amafaranga ngahe? Bukuru yotwara amafaranga 600, butoyi agatwara amafaranga 400. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twizeye ko ca kabiri uza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku: Uburundi uheruka gushiraho itunganya rishasha ry'intara. Izo ntara ni zingahe? Zidondagura. 5. Hariho iya mbere Bujumbura, Gitega, Buhumuza, nazo nzi. Ikibazo naco nyene nugitoye neza. Ikibazo ca nyuma naco ni bonus nibaza kuza kugitora. Ni ikibazo coroshe cane. Kivuga uku: jewe nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho. Ubu dufata amasanamu ni Alfred. Roy TV ifise abakozi benshi, abakozi bashika ndwi, hariho secrétaire, hariho aba technicien, hariho abakora ibintu bitandukanye ariko twese turindwi. Muri abo bakozi bose bakora muri Roy TV woshaka kutubwira amazina abiri y'abakozi bakora muri Roy TV? Amazina yabo subiramo twumve. Ikibazo kivuga uku: jewe nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho. Udufata amasanamu ni Alfred. Roy TV ifise abakozi benshi, abakozi bashika kuri ndwi, hariho secrétaire, hariho aba technicien, hari abakora ibintu bitandukanye ko twese turabakozi. Muri abo bakozi ndwi woshaka kumbwira amazina abiri y'abakozi bakora muri Roy TV? Hariho Alfred
na Irambona Benita. Ikibazo ca nyuma rero uragitoye sawa. Ukwitande? Fred niyo mbwe. Ikibazo ca mbere kivuga uku abana babiri b'amahasa papa wabo abahaye amafaranga 1000 akabasaba ko bukuru yosunze amafaranga 100 butoye. Abo bana bukuru yotwara ngahe utoye yotwara amafaranga ngahe? Abana babiri b'amahasa. Papa we yabasabye ko bonganya canke umwe asumbye uwundi. Abana babiri b'amahasa papa wawe yabahaye amafaranga 1000 abasaba ko bukuru yosunze amafaranga 100 butoye. Bukuru yotwara amafaranga ngahe butoye yotwara amafaranga ngahe? Bukuru yatwara 6 butoye na 4. Ikibazo kirakunaniye twibaze ko ibindi bisigaye bya kubitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku Uburundi buheruka gushira itunganywa rishasha ry'intara. Izo ntara ni zingahe zidondagura? Shana zonzi. Ikibazo ca nyuma naco ni bonus nibaza kuza kugitora. Ni ikibazo coroshe cane kivuga uku jewe nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho. Udufata amasanamu ni Alfred. Roy TV ifise abakozi benshi, ifise abakozi bashika kuri 7, irafise secrétaire, irafise abatekinicien, irafise n'abandi bakora ibindi bitandukanye. Roy TV ushaka kumbwira abakozi bayo babiri amazina yabo? Subira amasanamu gatoya. Roy TV ntiwataye ikibazo? Jewe nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho. Udufata amasanamu na Alfred. Roy TV ifise abakozi 7, harimwo secrétaire, harimwo abatekinicien, hariho n'abandi bakora ibintu byinshi bitandukanye. Roy TV muri abo bakozi bayo ndikushaka kumbwira amazina abiri y'abakozi babiri bakora muri Roy TV? Benita hamwe na nibari Alfred nyene uwo. Ikibazo rero uragitoye utoye ikibazo kimwe nakundi. Iva irindi Manirakiza Ivan. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Abana babiri b'amahasa papa wabo yabahaye amafaranga 1000 abasaba ko bukuru yosunze amafaranga 100 butoye. Bukuru yotwara amafaranga ngahe utoye yotwara amafaranga ngahe? Ok, bukuru atwara 600 ama utoye atwara 4. Ikibazo ca mbere rero kirakunaniye ko twibaze ko ibindi uza kubitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku Uburundi buheruka gushiraho itunganywa rishasha ry'intara. Izo ntara ni zingahe zidondagura? Intara 5. Ari Buhumuza, Burunga. Atibagi. Ikibazo ca nyuma naco ni bonus ndibaza kugitora. Je nitwa Irambona Benita ariko banazira Benisho. Ariko dufata amasanamu ni Alfred. Roy TV ifise abakozi benshi, ifise abakozi bashika 7, hariho secrétaire, hariho abatekinicien, hari abakora ibintu bitandukanye. Muri abo bose abakozi ndwo ushaka kumbwira amazina abiri y'abakozi wowe uzi bakora muri Roy TV? Muri TV afite nabonziva. Ikibazo naco nyene kiramunaniye nakundi wihangana. Haza Audrey Jimmy. Oui. Uriteguye mu bibazo nza kukubaza? Nditeguye. Ndabona urumunga akerebutse ibibazo uza kubitora byose. Bishobotse ngenda bishoboka ndabitora. Ikibazo ca mbere rero kivuga uku abana babiri b'amahasa papa wabo yabaye amafaranga 1000 yabasavye ko bukuru yosunze amafaranga 100 butoye. Bukuru yoronka amafaranga ngahe butoye nawe yoronka amafaranga ngahe? Woronka menshi yo bari uyu. Bukuru yoronka 6. Yosunze Bukuru yoronka 6 butoye nawe akaronka 4. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twizere basi ibindi bisigaye kuza kubitora.
ikibazo ca kabiri naco kivuga uku Uburundi bureka gushiraho itunganywa rishasha ry'intara izo ntara ni zingahe zidondagura Ni intara zitanu. Intara ya mbere, intara ya Buhumuza, intara ya Burunga, intara ya Bujumbura, n'intara ya Butanyerera, n'intara ya Butaganzwa. ikibazo ca kabiri uragitoye ikibazo ca nyuma naco ni bonus nibaza kuza kugitora coco nibirugura n'imvira n'umwanya muto Nafuye kwicana gutora. je nitwa Irambona Benita ariko banazira Benishu urika dufata amasanamu yitwa Alfred Roy TV ifise abakozi benshi ifise abakozi bashika kuri ndwi hariho secrétaire hariho abatekinisiye hari abakora ibintu bitandukanye ariko twese hamwe turi abakozi ndwi Roy TV mu bakozi bose bakora muri Roy TV ko ari ndwi ushaka kumbwira amazina abiri y'abakozi bakora muri Roy TV Alfred na Reshme. Ikibazo naco nyene rero kiramunaniye nta kundi wihangaye amazina yawe kwitande bo banyita Erinda Yizeye. Erinda Yizeye uteguye mu tubazo nza kukubaza Ego nditeguye. Ikibazo ca mbere kivuga uku abana babiri b'amahasa papa wabo abahaye amafaranga 1000 akabasaba ko bukuru yose unde amafaranga 100 butoye bukuru yotwara amafaranga ngahe butoye twara amafaranga ngahe bukuru yotwara 600 butoye nawe agatwara 400. Ikibazo ca mbere kirakunaniye twibaza kwita ibindi bisigaza kubitora ikibazo ca kabiri naco kivuga uku Uburundi buheruka gushiraho itunganywa rishasha ry'intara izo ntara ni zingahe zidondagura izo ntara ni zitanu hariho Bujumbura hariho Nyaburunga hariho Butanyerera na Gitega na Muhumuza. Ikibazo ca kabiri rero aragitoye ikibazo ca nyuma naco ni bonus ndibaza uraza kugitora nturinda no kwiyumvira jewe nitwa Irambona Benita ariko banazira Benishu ukaba dufata amasanamu yitwa Alfred Roy TV ifise abakozi benshi ifise abakozi bashika kuri ndwi hariho secrétaire hariho abatekinisiye hariho n'abakora ibindi bitandukanye muri abakozi bose Roy TV ifise abakozi ndwi tubwira amazina y'abakozi babiri wowe uzi bakora muri Roy TV Benita wewe ariwe batazira Benishu ujya nawe babiyita Alfred. Ikibazo ca nyuma rero naco nyene aragitoye hamwe n'ikibazo ca kabiri sawa Roy TV mwakoze kudukurikira mwumvise ngene ikiganiro cagiye kiragenda aho ibibazo vyari bitatu bimwe vyashoboye kunanira abantu benshi ariko kandi vyari ibibazo vyari vyoroshe ikibazo ca mbere cavuga uku abana babiri b'amahasa papa wabo bahaye amafaranga 1000 akabasaba ko bukuru yorusha amafaranga 100 butoye ni kuvuga bukuru aca twara amafaranga 550 butoye naho agatwara amafaranga 450. Ikibazo ca kabiri naco cavuga uku Uburundi buheruka gushiraho itunganywa rishasha ry'intara izo ntara ni zingahe zidondagura izo ntara rero ni zitanu hariho Butanyerera Bujumbura Gitega Buhumuza na Burunga. Ikibazo ca nyuma rero ca kibazo coroshe ari bonus aho twababwira amazina y'abasanzwe bakora muri Roy TV nababwiye izina ry'iwanje nitwa Irambona Benita ko banazira Benishu uri kuri kamera ni Alfred ariko Roy TV ifise abakozi benshi ifise abakozi bashika ndwi hariho secrétaire hariho abatekinisiye hari n'abandi bakora ibindi bitandukanye rero baca bavuga amazina abiri gusa yo muri abo bakozi ndwi aho bari kwishura izina rya mbere Irambona Benita Benishu hamwe na Alfred
ibibazo bakaba barabitoye ko byashoboye kunanira abantu benshi naho byari byoroshe. Ndabashimire cyane ko badukurikirana utaga subscribe, bwe subscribe, bande kuganira ibiganiro bya Roy TV, amakuru mashasha yize. Au revoir.